Hello, dear audience. Welcome again to English Agora Victory School. Welcome to this market of knowledge. Ndabahaye ikaze kuri English Agora Victory School. Ku isoko canke ku isoko y'ubumenyi. Kwiga ururimi c'est un outil ikomeye cyane mu iterambere rya muntu. It's a tool of development that will allow you to realize your potential of development. Ni ikintu kizobafasha kurealiza votre potentiel de développement. Nico gituma rero mukwiye kwinvestisa umwanya mu kwiga. Try to invest your time in learning because you will never regret. Mushire umwanya mu kwiga, mushire umutahe mu kwiga. None rero nkaba ndabahaye ikaze n'umunsi tukaba tugiye kwiga kuri ibintu kuri amajambo ashikane agiye akoreshwa cyane ego mu rurimi rw'icyongereza. Ni aya ego: which, what, whose, and who. Do you know when to use these four words? Which are which, what, whose, and who. Ego ni amajambo ane tugiye kuraba how to use them, uko tuyakoresha. Nibyo duhere rero kuri iri rya which. About which. When we are using which, it's during the time we have many things, among which we have to choose one. Dukoresha which, we use which once we have many things. Mu gihe dufise ibintu vyinshi, but we need to choose one thing. Ariko tukaba dukeneye gucagura ikintu kimwe. For example, we have many pens of different colors. Dufise amakaramu menshi ariko afise amakurere atandukanye. Umuntu akweretse akaguhereza izo karamu, ashobora kukubaza ati ukeneye karamu, ukeneye kurere iyihe? Aziguhaca kugira which pen do you need? Arazikwereka akaca kubaza ati which pen do you need? Ukeneye karamu iyihe? Kuko aba yazikweretse. Ushobora kumubwira uti I need the pen of red color. Nkeneye ikaramu y'agahama y'ikurere y'irangi ritukura. Nibyo. Which pen do you need? Niyihe karamu ukeneye? Which car do you need? Biba bisigura yuko ari amamodoka menshi. Nibyo. Hanyuma ukaca ucagura mu kubera car ni imodoka. Nibyo. Which rero ikoreshwa mu gihe uri kucagura mu bintu byinshi. Ushobora kuyikoresha mu kubaza mu gihe ari ibintu bitandukanye ariko bakweretse, ariko ari ikintu naho ari ibintu bindi, ari ikintu uri kurabaza, icyo twakwita general information uri kurarondera, ukoresha what. Ni ukuvuga si ibintu ucaguramo. Kuri what dushobora gukoresha nk'akarorero tukavuga tuti what is your brand? Quelle est ta marque? Umuntu ashobora kuvuga ati jefise imodoka cyangwa ifise ikintu kanaka, marque yayo ni cyangwa ifise laptop izi ordinateur portable, izi mashini ngendanwa za ordinateur. What brand do you have? Ni ukuvuga what brand. Si ukuvuga si bica byumvikana, si ibintu ujya gucagura mu uti jefise brand iyi ni ari nk'imodoka ifise Toyota, marque Toyota, ifise marque Audi, ibintu nk'ibyo. Audi brand, Toyota brand. Nibyo. Brand ni marque y'ikintu. Nibyo. Ariko rero tuje kuri iki nacyo cya whose kigira gatatu. Whose ikora for showing things that someone owns. Mu kwerekana ibintu naka afise. It's about possession, kufita. Whose is used for clarifying possession.
giving information about who owns things. Mu gutanga information werekana nyene ibintu. For example, dushobora kuvuga tuti the man whose car is red is this. The man whose car is red is this. Umuntu imodoka yiwe isa n'agahama n'uyu is this. Is this. The man whose car is red is this. Cyangwa dushobora kuvuga the boy whose ball is lost is crying. Umuhungu cyangwa agahungu umupira wako watakaye kariko kararira. Whose ball is lost. To be lost ni être perdu. Donc le garçon dont le ballon est perdu est en train de crier. Means the man whose house is destroyed. Umuntu, l'homme dont la maison est détruite. Donc la maison qui est détruite appartient à cet homme. Man whose house is destroyed is this. L'homme dont la maison est détruite est celui-ci. Nivyo. Muca mwumva whose kwerekana ikintu cegukira umuntu. Aha turarangije. Tuca tuza no kuri who. What tugarutse inyuma kuri what kikoreshwa mu gihe turiko tubaza ku bintu bijanye n'ibintu atari abantu, ariko hagigeze ku bantu tuja dukoresha who. Who is used when we are gathering general information about people. But what is used once we are gathering information about, general information about things, needs. That is the difference between who and the what. Iyo nibwo budasa hagati ya who na what. Nivyo. Cyo tubandanya rero. Dushimikira kuri iyi who tugezeko. That is used for gathering information or questioning things about people. Nibyo. Aho dushaka kubaza ibibazo dushimikiye ku muntu. Nk'akarero dushaka kuvuga who is the best seller of cows in this region? Who is the best seller? Qui est le meilleur vendeur de vaches dans cette région? Ninde mugurisha w'inka muri kano karere akomeye? Who is the best seller? Qui est le meilleur vendeur de vaches dans cette région? Ni aya majambo rero ane uno musi twashimye kugarukira ko dukenera kubarambira. Ni which ikora mu gihe uriko ababana abantu benshi utandukanye ariko baguhaye list. Hama twaca tuza kuri what ikoreshwa mu kubaza kubijanye n'ibintu. Hanyuma tukaca tuza kandi kuri who ikoreshwa kuri information iri kubaza kubijanye n'umuntu, ariko nimwe whose yerekana ikintu cyegukira umuntu. Nivyo murakoze. Yego. N'Imana yakoze idushoboje gukora kino cigwa hamwe nanyu. Ko muca mugenda mugira subscribe cyangwa s'abone bivanye n'ururimi mukoresha, ariko mugira like na share. Like ni kuvuga aime bivanye n'ururimi mukoresha, share cyangwa partage, ariko kandi na comment cyangwa commentaire kugira mutwereke ivyo dukwiye guhindura. Murakoze. Naho hanyuma.